Ndabaramukije amahoro y'umwami bakundwa b'umwami wacu Yesu. Nizere ko muri amahoro muguwe neza, natwe by'ukuri turi amahoro, turashima Imana yo mw'ijuru. None rero imbere ya byose reka tubanze dusaba imbabazi kubera yuko hari haciye iminsi tutabanye namwe muri ka kanya twasezerana ko tuzohora dusoma ijambo ry'Imana, na cane cane ko twiyemeje ko tuzosoma Bibiliya yose mpaka tuyimaze. Uko twari twabipanze byaratugoye gato, twari twavuze yuko buri munsi tuzokwama dusoma igice gushika mpaka Bibiliya yose tuyimaze, duhereye mu itanguriro igice cya mbere mpaka tukazoshika mu vyahishuriwe Yohana, arico gitabo ca nyuma, na cane cane kugira ngo vy'ukuri tumenye amajambo avugirwa muri iki gitabo. Ubushize abo twashoboye kubana mu mwanya twamaze tuko turasoma ijambo ry'Imana, murabizi ko dusoma igice cose maze tukamenya ico gice ibikivugirwamo. Muribuka abo twari turi mu gice ca mbere, twarumvise ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi, mbese novuga ukuntu Imana yaremye ikintu cose tubona kuri ino si. Aha rero ivyo twabisanze mu itanguriro rya mbere igice ca mbere, uhereye ku murongo wawo wa mbere ugashika aho kigarukira, aho ico gice ca mbere kigarukira. Ubukurikira twasomye igice ca kabiri, twumva uburyo Imana yaremye abantu ba mbere, aho biri mu gice ca kabiri. Turabona n'ukuntu Imana yejeje umunsi ugira ndwi. Ni ukuvuga turifuza by'ukuri kumenya ijambo turyisomeye. Umuntu atari bijya wumva ngo muri Bibiliya havuga uko, hari n'igihe ushobora gusanga by'ukuri umuntu akubwiye ngo havuga uko atari kuhavuga, ariko warabyisomeye biragira ikimazi, kuko uca umenya ati uyu muntu ivyo ambwiye ni ukuri canke si ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima. Rero turifuza kumenya by'ukuri amajambo avugirwa muri iki gitabo Bibiliya, na cane cane yuko ari igitabo cera, amajambo arimo ari amajambo y'Imana, uko ibintu byose vyagiye birakurikirana. None rero muribuka ko mu gice ca kabiri naho twabonye uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Hariya twumvise ukuntu Imana yaremye ibiri mw'isi byose, ijuru n'isi n'ibiyirimo muri rusange, natwe abantu turimo. Ariko no mu gice ca kabiri urabona ko Bibiliya yarongeye irabigaruka ko uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Mu gice ca gatatu naho nye twaciye tubona ngo ukwicaha caje mw'isi. Ivyo navyo abo twari kumwe twarabibonye ukuntu inzoka yahenze abantu ba mbere Imana yari yararemye, ikabateza icaha co kubahenda. Ariho tubona hakomotse ikintu c'icaha, kuko Bibiliya ugiye gusoma ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukwicaha caje mw'isi. Niho rero tubona n'ukuntu uko icaha caje mw'isi niko n'urupfu rwaje mw'isi, ruturutse kuri ico caha nyene. Uco vyumva neza yuko umuntu atinya icaha burya abatinye urupfu, na cane cane ko ariko Bibiliya ibi dusobanurira. Urabona ukuntu rero inzoka yahenze aba bantu, maze bakisanga bamaze kwikwegera ikintu citwa urupfu. Ibi navyo tubisanga mu gice ca gatatu aho twagisomye, tukumva ariko tugashima n'ukuntu Imana yagumye ari y'urukundo, itigeze heba aba bantu ngo nuko bakoze icaha. Mu nyuma twarabonye ukuntu yaje kubarondera, ariko yakoze ikintu kimwe, ibirukana muri rya tongo ry'ubugingo ariryo Edeni, ikibashira inyuma ya Edeni hacaba ahantu hahishijwe. None rero ngira ngo abashoboye kumva ivyari mu gice ca gatatu mwaravyumvise. Igice ca kane naho twaciye tubona ngo ivya Kayini n'ivya Abeli, kuko ngaha harimwo inkuru nyinshi, harimwo inkuru y'abantu babiri bakomoka ku bantu babiri kandi aribo Adamu na Eva. Duca tubona rero ko vyagiye bikurikirana. Aha naho ugiye kuhasoma neza hatwigisha uburyo umuntu ashobora gukorera Imana maze akemerwa n'Imana, kuko ugiye gusoma iki gice twaragiye tubonamo ukuntu Kayini mu vyo yakoramo vy'indimiro, Abeli nawe yari umwungere.
rero ca tubona abo bose bagiye gushikana muri bimwe bunguka, arivyo n'iki gihe biriko biratubako aho abantu mu byo twungutse ibyo dushikanye by'ukuri tugunga Imana. Rero ca tubona ingene byahavuye bikurikira, ariho havuye n'ishyari. Kurya umuntu akora cyane burya niko anahezagirwa cyane. Ariko ugiye kuraba iri jambo ico rivuga, ugiye gusoma hariya nyine mu itanguriro kane, ahanye mw'iki gitabo, mw'iki gice duhejeje, mw'itanguriro kane ku murongo w'indwi niho hacavuga ngo niwakora neza ntuzokwemerwa. Aha wibaza ko yari ndeka arabwirwa, yari Kayini ariko arabwirwa ati aho ugirira ishyari mwene wanyu ko yatanze ibintu bizima vyiza nshima, woho wokora neza ntiwo kwemerwa. Nkuko n'ubu iri jambo ushobora kuribazwa, nani ushobora kuribazwa, ukoze neza ntiwo kwemerwa, ntiwo kwemerwa. None rero by'ukuri harimo inyigisho nyinshi zidasanzwe, ahubwo kudasoma Bibiliya by'ukuri n'ubuhombe, kuko bituma tumenya by'ukuri uko umuntu akoreye Imana ahezagirwa, akabikora bikunze, noneho udusangamo byinshi, tukabona ukuntu cacaha caciye gikomera mw'isi. Urabona ko uyu Kayini nawe yaciye yandukirwamo ishari, bituma yica mwene wabo, kubera yuko niwe ugiye kubiraba muri iki gihe ubwo buzima tububayemo, aho umwe ashobora guhezagirwa bivanye n'ukuntu akorera Imana, uwundi akamwanka, ariko nawe ugasanga akorera Imana uko bidakwiriye canke uko bitabereye, bikamuviramo kumugirira ishari. Rero tugiye kubisoma turabisanga muri Bibiliya, aha mw'itanguriro dusangamo amajambo atari make, ariko nyine turashishikara tugaca tubona ukuntu abana bagiye bakomoka kuri Adamu na Eva, bakomotse kuri Kayini. Turabumva abana uko bagiye bakomoka kuri Kayini, ariko tugaca tubonamo n'ijambo rivuga ngo aho batanguriye kwambaza Uhoraho, aho batanguriye gusenga, aho batanguriye kumenya Imana, hari ku mugabo bita Seti. Ugiye gusoma ku murongo waho wa nyuma wo muri iki gice ca kane, uca ubibona ukuntu ico gihe hariho batanguye kumenya Uhoraho, maze batangura kumwambaza. Uno munsi rero tugira dusome igice ca gatanu, naho twumvirize ibikivugirwamo, na cyane cyane ko tumaze kumva ibivugirwa muri ibi bice bine tumaze gusoma. Ubu naho tugiye mu gice ca gatanu, kandi vy'ukuri mu dusengere kugira ngo Imana dushoboze tuze twame tubikora misi yose, kugira ngo vy'ukuri Bibiliya yose tumenye ici tubwira, natwe Imana dushoboje tuzokwama tubikora buri munsi. None rero murabizi imbere ya byose tubanza gusenga Imana kugira ngo vy'ukuri ubwiza bwayo aba ari bwo budufuka aho duherereye, kugira ngo vy'ukuri ijambo ryayo ryongere rigira ububasha mu bantu. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana data wa twese uri mw'ijuru, Mana ugororotse, ni twebwe abasavyi bawe Mana, twongeye kugirirwa ubuntu imbere y'inyonga zawe k'uyu mugoroba. None turaciye bugufi Mana, ngo izina ryawe rishigwe hejuru. Turaguhaye kaze na karibu mu uyu mwanya tugiye kumara Mwami, dusangira ivyera vyawe, aho tugiye gusoma ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo rigire ububasha, umuntu wese yumve iciri jambo rivuga n'ico rimubwira, mw'izina rya Yesu Kristo. Ibisigaye Mwami, ndakwinginze ngo bane natwe muri kiganiro cyose gushika dusojeje, aho Mwami tuzakongera gushima izina ryawe ryera. Ndasengeye umuntu wese azokumva Mwami aya majambo, uramuhezagira, uramugira neza, urashishikara Mwami kumukundisha gusoma ijambo ryawe, kuko ari ububasha kandi ari no kumenya no gutahura. Kukundi yarasenze avuga ngo soma ijambo ry'Imana kugira ngo utahure amabanga. None Mwami tuguhaye kaze na karibu, ngo ubwiza bwawe buboneka ahantu, utugire neza, uzobukoze nyakubahwa, ni muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo dusavye mu twizeye kandi twizigiye, amena. Ego, none rero tugiye gusoma iki gice ca gatanu kugira ngo naco twumve ibikivugirwamo. Ndabasaba vy'ukuri ku muntu wese yogenda aratorora kugira ngo vy'ukuri naho bizoshika tukazoba Imana tugiriye ubwo buntu tukamara gusoma ibice vyose, tuze tumenye ati vy'ukuri Bibiliya ijambo ryayo, ijambo riri muri Bibiliya rivuga uku, vyagiye bikurikirana uku, Imana igiheza kurema abantu
Byarakurikiye igihe Imana yaheza kurema ijuru n'isi n'ibiri mw'isi, harakurikiye abantu bararemwa, turumva ukuntu icyaha caje mw'isi, turumva ukuntu uruvyaro ukuntu vyagenze. Nivyo twifuza kumenya vy'ukuri muri Bibiliya, turifuza kumenya amajambo yose ari muri Bibiliya, kuko ntiyanditswe ata mpamvu, yanditswe hariho impamvu. Niyo mpamvu kandi yandikiwe twebwe kugira ngo tuyasome tumenye n'ibiyavugirwamo. Yesu abahezagire. None tugira dusome iki gice ca 5 duhereye ku murongo waho wa mbere, aho tuza kugarukiriza aho umurongo uza kugarukira. Durahera ku Itanguriro 5 ku murongo waho wa mbere turageza aho igice giherera. Ego ijambo ry'umutwe riravuga ngo uruvyaro rwa Adamu. Uruvyaro rwa Adamu. Igice ca 5 ku murongo wa mbere. Iki ni igitabo kidondora uruvyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye ku muntu mu ishusho yayo, niyo yamuremye. Kabiri, irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko. Gatatu, nuko Adamu amaze imyaka 150 avyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe, amwita Seti. Kane, Adamu amaze kuvyara Seti amara imyaka 800 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Gatanu, iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 950 araheza arapfa. Gatandatu, Seti amaze imyaka 100 n'iyindi 5 avyara Enoshi. Indwi, Seti amaze kuvyara Enoshi amaze imyaka 807 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. 8, iminsi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912 araheza arapfa. 9, Enoshi amaze imyaka 90 avyara Kenani. 10, Enoshi amaze kuvyara Kenani amara imyaka 815 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. 11, iminsi yose Enoshi amaze yabaye imyaka 900 n'iyindi 5 araheza arapfa. Kenani. 12, Kenani amaze imyaka 70 avyara Mahalaleli. 13, Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amara iyindi myaka 840 ayivyaramo nk'abahungu n'abakobwa. 14, iminsi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910 araheza arapfa. 15, Mahalaleli amaze imyaka 65 avyara Yeredi. 16, Mahalaleli amaze kuvyara Yeredi amara iyindi myaka 850 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. 17, iminsi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka 895 araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka 162 avyara Henoki. 19, Yeredi amaze kuvyara Henoki amara iyindi myaka 800 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. 20, iminsi yose Yeredi
Yeredi yabaye imyaka 962 araheza arapfa. Enoki amaze imyaka 65 abyara Metusela. 22. Enoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yamaze yabaye imyaka 565. 24. Kandi Enoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. 25. Metusela amaze imyaka 187 abyara Lameki. Metusela amaze kubyara Lameki amara iyindi myaka 782 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. 27. Iminsi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969 araheza arapfa. 28. Lameki amaze imyaka 182 abyaramo umwana w'umuhungu. 29. Amwita Nowa. Utuyu azoturuhura mu bikorwa byacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu Uhoraho yavumye. 30. Lameki amaze kubyara Nowa amara iyindi myaka 595 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. 31. Iminsi yose Lameki yamaze yabaye imyaka 777 araheza arapfa. Nowa amaze imyaka 500 abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Yesu nahabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana rero dusanga mu Itanguriro 5 ku murongo waho wa mbere ugiye gusoma urumva uko urukurikirane rwagiye ruraza n'aba bantu twumva ngo babaye abantu b'Imana. Turumva ukuntu bavutse nk'ubu nka jewe ku bwanje sinarinzi yuko Lameki ari we yavyaye Nowa. Nubwo urumva yuko Bibiliya yoyo ntibesha, uca wumva yuko vy'ukuri Lameki yabaye papa wa Nowa, maze ukumva Nowa nawe ko vyagiye birakurikirana. Kandi urumva n'ukuntu Enoki nawe yagendanye n'Imana ngo imyaka 300 maze ngo Imana igahavura imujana. Ni ukuvuga vy'ukuri umuntu wese nizera yuko yagiye atoragura muri aya majambo. Kandi urumva yuko ugiye gusoma honyine kijya gice cya mbere kiravuga ngo iki ni igitabo kidondora uruvyaro rwa Adamu ku munsi Imana yaremeye ku muntu mu ishusho yayo niho yamuremye. Uca wumva yuko uri umuntu ubugira umuntu udasanzwe kuko uwaremwe mu ishusho y'Imana. Urumva ho kandi urumva naho bari abantu bagukengera mu isi, naho bari abantu bakubwira ko bishake, naho bari abantu bakwipfuriza nabi, ariko urumva ko kandi urumva yuko umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ntiwaremwe mu ishusho y'abazungu, ntiwaremwe mu ishusho y'abanyamafaranga, ntiwaremwe mu ishusho y'abakene, ariko waremwe mu ishusho y'Imana. Kandi binye naho tuvyumvise muri iki gice cya 5 no muri kiriya gice cya gatatu naho nyene turumva yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. No mu gice cya mbere hariya hose biriyo ukumva ukuntu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kandi turumva yuko vy'ukuri Imana ukuntu yaremye abantu bari uburyo bubiri, ngo irabahezagira ibita abantu ku munsi
baremeweko. Ni ukuvuga igihe Imana yarema umuntu burya ntiyamuremye atamuhezagiragira. Uca uvyumva yuko nawe aho uri hose burya ufise umuhezagiro. Kandi ugiye gusoma hariya epfo uca wumva ukuntu Lameki yavuze, kuko by'ukuri aya majambo tugende tuyumviza arafise ikimazi kuri twebwe. Lameki yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo mvyaye Nowa kugira ngo by'ukuri ngo aze atubere umugisha, avumurira ivu Imana yaravumye. Urumva yuko cyari ikintu kidasanzwe kandi byakurikiye kuri Nowa. Murabizi aho ibyaha byari byamaze kuba ari byinshi mu isi, abantu batacubaha Imana. Kandi twumvise yuko bwa mbere by'ukuri hari tugiye gusoma mu gice cya 4 ku murongo wa 26 havuga ngo Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Ni kuvuga kuri Enoshi niho abantu batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho kuri Seti kwanza. Seti yamaze kubyara Enoshi nawe kuri Enoshi niho hatangurwa igikorwa cyo kwambaza Uhoraho, cyo kwambaza Imana. Muga ngo harageze igihe baravyibagira, abantu baravyibagira, baribagira Imana, barayita barayiheba. Rero tugiye gusoma hariya niho duce tubona ukuntu none murabizi inkuru ya Nowa, murayizi, tuzoyishikira tuzoyibona. Igitabo kiri imbere kiracatudondera byinshi, turacifuza kumenya byinshi kubwizi inkuru, ukuntu zagiye zigenda, ko byagiye bikurikirana n'ukuntu byose byagiye bikurikirana, turifuza by'ukuri kubimenya. Urumva yuko tugeze muri kiriya gice aho kiriko kirangira, ca twumva ukuntu Imana kuko inkomoko ya Banowa ba Lameki urumva yuko iva kuri Enoki. Enoki niwe nkomoko y'aba bantu, kuko nyazo yuko ugiye kubisoma neza ucubibona. None rero by'ukuri yana amajambo y'Imana nizire ko twese by'ukuri agenda twubaka kandi tugenda dutahura. Kandi by'ukuri rero turacashishikara kugira ngo tumenye rero aha rero numva turacyari mu itanguriro. Iri tanguriro turashaka kumenya rero ico rivugwa mu byose. Tuvuye mu itanguriro naho tuja mu kuvayo mpaka twumvirize mpaka tumenye ico Bibiliya itubwira by'ukuri. Umuntu wese akimenyera ijambo ry'Imana avuga ati ijambo ry'Imana rivuga uko. Kandi by'ukuri Imana dushoboje mu dusengeranire, bishobotse tuzoha twamara dusoma ijambo buri munsi, tuzokwama tubibashikiriza buri munsi kugira ngo by'ukuri umuntu wese yiyumvire Bibiliya ikivuga, amenye ico Bibiliya ivuga, atahura ico Bibiliya ivuga. Kandi by'ukuri byo tugirira ikimazi nimba twumva ukuntu abantu bahanwe barakoze ibyaha, twumva ukuntu Imana yagize ishavikirukana abantu muri Edeni, tukumva ukuntu urupfu rwaje rututse ku kintu biti cyaha arico cyakwegeye isi yose ikongera ikanavumwa, ariko Imana burya ikaguma yibuka. Nico cyatumye ngo izana umwana wayo aducungure ngaha mw'isi. Tuzokumva byinshi, ariko reka twisunga ijambo ry'Imana kugira ngo by'ukuri abaryoshishikara rituyobora riturongora, kugira ngo umuntu wese by'ukuri amenye amajambo avugirwa muri iki gitabo. None rero by'ukuri yari amajambo y'Imana. Murabona yuko tugarukiye mu gice cya 5, ubukurikiranaho tuzoca dusoma igice cya 6 naco twumvirize amajambo akivugirwamo. Murakoze rero, umwami Yesu abahezagire. Twatanguye no gusenga Imana, reka rero turangize no gusenga Imana, ko urazi ko byose Uhoraho niwe abidushoboza. Mwami wacu Yesu, Mana nyaguhoraho, nyaguhora ku ngoma, ndaciye bugufinya imbere yawe, imbere y'ubwiza bwawe. Wewe uri Imana uteye ubwoba, uri Imana uhambaye, abakera bakumva bagahinda gashitsi. Nuko bari bakuzi Imana, nuko bari bazi kuri Imana waremye ijuru n'isi. Imana ihambaye, Imana n'isi yatigita igahinda gashitsi kubwo kumva izina ryawe Yesu. None nyakubahwa, heraba n'uyu mugoroba duhejeje kumva amajambo yawe avugirwa muri iki gitabo Mwami, muri Bibiliya yera. None aya majambo turayasengeye Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo ndakwinginze ngo uyavugutire Mana. Yesu Kristo abagiye kuyumva bose Mwami ubahe kuyata